Yesu ashimwe kandi ndasabye muvugire Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Nagina nsaba umwungere wacu ndirimba akaririmbo gatoya ko muri ko murarimba indirimbo mwese amasaha yagiye tuzoka guha cyangwa uzoje muri korali. Okay. Urakoze. Jewe Imana yarankoreye igitangaza kidasanzwe kuba ndi ngaha nukuri mba narapfuye kuba ndi ngaha ku Mana ya repentance n'ubuntu nagiriwe. Jewe kuva mu gice cya nyuma tukiri mu ntango je narafashwe ngaha mu nda ngwaye ndagwara cyane ndagenda kwa muganga barampima barambura ingwara kugeza yaho nyene muhira bavuga ati none wewe ko tukujana kwa muganga tukabura ingwara cyangwa nkurikirana TikTok z'uyu mukozi w'Imana nguma nza ngaha ndamubwira ati pastor je ngwaye ukunuku je narashishe ngaha wenyine ahita arabinyibwira wewe baragutanze ikuzimu ifoto yawe iri kuzimu. Haleluya. Ndashimiye Imana naramwegereye uyu mukozi w'Imana arabakunda kuruta uko yikunda ndabamushimiye cyane. Yari naragiye kwa muganga amazi igihe ansengera naragiye kwa muganga ndababwira ati mundabe ndabonana na doctor arambwira ati jewe nari maze igihe mfise ikivyimba mu nda shaka ndabire. Doctor arandyamika ku gitanda arambwira ati ryama turabe arandaba ngaha mu nda ambwira ati je nta kintu na kimwe mbona kubw'abasenzi bo ngaha kubw'umukozi w'Imana wo ngaha sinamenye yuko ngaha mu nda hari hazirikiye inzoka ngaha mu nda hari uruvyimba runini. Ndashimiye Imana ubu cyaravyimbutse mukomere Imana yacu amashi. Yarafise ikintu kivyimbye ngaha munsi y'ibere kandi ukanabona ko havyimbye ari haniniya havyimbye yaguma yunamye nkuko akidushikira canambwira ni wewe hariho ibintu bimeze uku nuku ndabimubwira nkuko abivuze ariko mbona katabitahuye canambwira ni kugira ngo ukire birasaba kuza tugushire kuri programme ya deliverance tugusengera turamusengera nibaza ko tumusenge nk'indwi zine nimba atari zitatu turiko turamusengera ndamujana hariya ku basenzi turamusengera twongera turamusengera. Urumva ko yagiye kwa docteur bakamubwira yari yambwiye ko afise ikivyimba yagiye kwa muganga bakamubwira ko ikivyimba cari kiriyo ataco babona amasengesho n'ibivyimba arabiyongesha. Haleluya. Imana dufashe cyane gose. Ikivyimba cyavyimbye indani kugezaho no ngaha havyimba indani ukabona uruntu rw'umuzingi ko ruvyimbye ngaha kandi yacambariye ko n'impuzu. Urumva ko kiba kiriko kiraba kinini. Satani yagomba kurangiza ubuzima bwiwe kandi mu myaka mikeya agifise kazoza ariko mu gihe washitse hano Satani ntagazopfa kukugira ko ijambo mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashirero yamukijije kino kivyimba. Imana ihabwe icubahiro cyane. Sawa.